Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu amakuru w'Istato Kaburungu radio yacu voa.kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro Murisanga. Haraheze imyaka 51 abarundi bacanyemwo harabaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwahekuye Burundi mu 1972. Ubwo sibwo bwicanyi bw'agahomera bwonyene bwabaye mu Burundi mu myaka yakurikiye harimwo mu mwaka wa 1988 no mu mwaka wa 1993 harabaye ubwicanyi bwatikije inganda. Ariko kandi abarundi barapfunditse amasezerano atari make harimo amasezerano yarusha hamwe n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Harashinzwe imirwi ijejwe kwihweza ikibazo c'ubumwe bw'abarundi, haranashingwa umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umaze no gushikiriza icegeranyo c'ivyo watohoje. Ivyo vyose ariko ntivyashoboye kwigiza kure no gutuza ubwicanyi bwabandanije buba mu bihe bitandukanye. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku mugambi wo kurekuriranira, kwihanganirana hamwe no gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi. Twongere turabire hamwe n'abatumire bacu intambwe abarundi bageze ko mu mugambi bihaye wo kurekuriranira no kunga ubumwe. Turavuga ku bintu byokorwa kugira ngo ubwicanyi bw'ikivunga bwaranze ibihe bitandukanye mu Burundi bugirwe umuziro. Abatumire bacu barimwo inaribonye ku bijanye na kahise ku Burundi. Turi kumwe na Patiri Desire Yamuremye, umujesuite w'umurundi akaba umusesenguzi w'ivya politike ku bihugu bitandukanye. Yarabaye mu murwi w'igihugu ushinzwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi awuvamwo mu 2016. Muraho Patiri Desire Yamuremye? Amahoro neza. Murakomeye neza? Ego no kuri namarame harabuze Bujumbura gusa. Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba umushikiranganje w'Uburundi yajejwe indero n'inyigisho. Ndaruzaniye yaraserukiye kandi Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri aho Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye? Neza mwese. Murakomeye ngaho? Turakomeye buhoro buhoro. Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi n'umuganwa Ildefonse Rugema serukira inda y'ingoma. Muri aho namwe Ildefonse Rugema? Ego turaho ndabaramukije mwese. Ni vyiza cane gose. Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro cy'umunsi. Reka dutangure kuri mwebwe Ildefonse Rugema. Kuva habaye ubwicanyi bw'Akataraboneka mu hamwe bamwe bavuga ko byariho nyabwoko byakorewe abahutu, intambwe abarundi bageze ko mugambi wo kurekuranira ingana iki ku bwanyu? Ego ubwo bwicanyi twibaza yuko turavye akahise k'igihugu kuva bwikukiye, twibaza yuko yabaye inkurikizi y'intwaro zatembagaje intwaro z'ubwami. Izo ntwaro zikaba zitashoboye gutunganya neza ubuzima bw'igihugu mu gukingira abanyagihugu. Ubwo bwicanyi rero bwo mu 1972 ngira twaba duhereye hagati, hariho n'ibindi vyaciyemwo muri 1965. Gome ivyo rero byo 1965 burya
twibaza neza yuko abarundi dukwiye kwicara hamwe tukaraba isoko ry'izo ngorane zikaje Burundi, isoko ry'amacakubiri yadutse cyane mu Burundi, hakava hajamwo ubwo bwicanyi bufatiye ku moko, tukaraba isoko ryabyo by'ukuri. Urumva rero mu bwanyu nkuko twabivuze hariho utwigoro twinshi twagiye turakorwa naho habaye ubwicanyi kugira ngo abarundi basubire batsimbataza ubumwe, barekuranire, eka babane mu mahoro. Utwo twigoro ku bwanyu mubona tugeze? Ego me utwo twigoro nkuko nuko mwace mu nciramo gatoya, twibaza yuko habanje kuba uko gushamirana kw'abarundi bifatiye ku macakubiri y'amoko. Tuvuga ko byaba byatanguye aho 1965. Turavye rero iyo soko ingene vyagiye biragenda, murazi neza yuko intwaro y'ubwami itembagajwe kwabaye nk'uko hoba haje abantu baje kutwara ku gikenye, aho niho vyahereye. Usanga rero umenga harakagwi k'abanyepolitike k'abahutu n'abatutsi bagwaniye intwaro, arivyo tubona gushika no munsi. Hanyuma rero ibyo bivuze yuko hoba harabaye akigoro k'abarundi kugira barabe ingene bokumvikana. Ivyo vyaje mu nyuma cane, vyaje mu nyuma gose, kuko turibuka yuko mu 1991 ariho hatanguye kuba amasezerano y'ubumwe, ariko murazi neza yuko atari imyaka ibiri iheze amasezerano y'ubumwe baciye bayarenga ku bose. Haraba ubwicanyi bw'agahomerabunwa. Ivyo vyo kuja kurondera ingene abarundi twosubiza hamwe, ivyo vyaje mu nyuma gose, ngira nivyo tuzahava dusubira kuja gushikiriza ico tuvyiyumvirako. Ni vyiza cane gose, uko niko tuhava tubigenza. Reka tubaze na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyene atubwire ukuntu abona utwigoro twagiye turakorwa nyuma yaho habereye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye. Gose ariko vyongora guhera aho mumbariye, iyo habaye ibintu vyiza canke bibi, uwihweza ico kintu araba ingene vyaje niyo vyavuye, umuzi wavyo n'uwuhe. 1965 twafatiye aho twabonye ivyadutse, umuriro wadutse bagatera umwami, hanyuma reka nsubiremo, ibintu vyadutse hakaba umurwi w'abasirikare b'abajandarume wateye umwami mwambutsa ku kirimba, agira Imana ararokoka. Ariko muri ico gihe nyene ibusangana hari hatanguye ico kintu kirafise cavuye. Rero twohera ku 1965 siho vyahereye. Ivyo vyahereye mu gihe co kurondera kwikukira. Turamaze kubivuga kenshi cyane kandi biranditse. Igihe ababirigi bumviye yuko iburaya hashinzwe ingingo yuko bohya independence ibihugu bwa Afrika birarorera, aho niho kumbure hari umuzi wa mbere w'ivyo bintu. Aca haduka abantu i Burundi no mu Rwanda, uwitwa Albert Moss mwaramwumvise, n'intwaro ya Harwa, bigisha yuko bo kwigisha abahutu benshi mu gihugu yuko bariwe n'intwaro feodal z'abatutsi b'i Rwanda n'i Burundi. Aho niho havuye ikibazo, kuko kuri koloni aho abazungu badutwara, bari bakidutwara bakagomba kutaduha independence, bagomba kwemeza yuko muri ico kiringo ari abatutsi banyiza abahutu akabatwara ibintu byabo byose kubera regime feudale y'abatutsi. Ariko si yatwara, hatwara ababirigi. Aho rero niho havuye imbarutso y'ivyo bintu, kandi mumenya abarundi muri ico kiringo nka bose ntibari bazi gusoma no kwandika, amashure yariho ntibari bari. None kuva ico gihe umugambi wo kunywana kurekuranira ugeze he ku bwanyu mu kanya gato? Umugambi wo kunywana kurekuranira no ushigikira cyane rwose, kandi twarawushigikiye. Jewe nari muri babandi 24 twagiye mu gihugu gusigura ivyo bintu, niho twahereye umugambi wo kunywana no kurekuriranira. Turagenda turashika muri accord d'Arusha, nciye ku mayange muri accord d'Arusha abantu bagwana
basinya ko bagize amahoro impunzi zose zari zaragiye guhera 1965 biratahuka i Burundi abasirikare bagwana ibicumuro vyabaye mu ngwano bagize barabirekurirwa kiretse icyaha ca jenoside barataha mu Burundi igihe ko darusha ibaye abarundi bari bashinze ingingo n'inzira yo kurekuriranira byagenze gute ngo ntibandanye ibyo twavuga mu nyuma ivyo turabigaruka ko mu kanya ariko reka icyo rero cyo kurekuriranira no gushigikira nituraba tutarabishika ko turabigituma ariko niyo nzira yonyene yuko twogira amahoro aho kwinubana tugatangura gusubira gukorera hamwe nka kera ngo Burundi butera imbere ni programme rero ni nshigikiye cyane y'ukurekurirana turavugana mu kanya bikuri ivyo nibibazo tava dushikira mu kanya reka duhe n'ijambo Patiri Desire yamuremye nawe nyine yagize uruharo hambaye cyane gose mu rwego w'igihugu jejwe kurekuranira atubwire kubwiwe uko ntabona utwigoro tw'abarundi two kunywana no kurekuriranira eka kubana mu mahoro. murakoze cyane cyasa kugaruka kubikunda kuvugwa ibyatangiye impapuro zasinywe nibaza ko Uburundi bwaciwemwo amacakubiri turazi igihe byatangiriye igihe abakoroni b'Ababirigi bafashe ingingo y'uko abantu bahindura kumwama hindura uko yategeka kandi murazi yaramwangiye ndagiye cyane ko ndi kumwe n'uva mu ngoma naza kuminyuza nibaza ko aho yari intango ya byose ibindi sinza kubibandanya ko naje kuvuga rero abarundi bageze ugiye kubiraba nta bitegiri kwijana no tanga mugabo nibaza ko abarundi batakiri mu ngorane z'indyane z'amoko ko ari ibintu abantu bashaka kuba batugumizamwo harimo n'abazungu n'uyu munsi kumenga turabantu tutobana turabantu twankana abarundi ntibigeze bankana kubera ubwoko bwabo abarundi barankanye kubera ubutegetsi bubanganishije kuko bufasha bukabakundwakaza abandi bakabica bugafata bakaronka inyungu ataho ziturutse niyo ngorane ihari ntihagire ntitwigwe turaza kujya muri kabanjende ngo tuje abarundi bakora kuvuga amatariki 35 mugira kabiri sirwe nibaza ko aho mbona abarundi bashaka kunywana kuko azogira igihe hari n'abatabishaka abo nibo babuza no mu Budagi hari abatemerewe nyabwoko by'abayahudi muri Afrika y'Epfo hari abazungu bahisemwo yewe no kwigira hanze kugira ngo ntibabane n'abirabure mugabo urugero rw'abarundi mu kunywana rugeze kure abarundi bingorane barimwo ingorane z'umurindi w'iterambere na cyane kandi ingorane z'indyane za politiki erego abantu nibariko barapfa ivyo by'amoko mu Burundi abantu bapfa ingene umuntu yoja ku butegetsi akaronka n'ivyo ubutegetsi butanga ingene ubundi yosubira ubundi nombo natugeze ubu ico kibazo c'uko abarundi batigeze bapfa amoko eka turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jean Norbert muraho murakomeye yego ndabumva neza muri hehe ga je ndi Bujumbura yego ni vyiza murafise ikibazo iciyumviro mu kanya gato oya ni iciyumviro je ni ikintu ca mbere noshima nuko aho tugezemwo no mwaka w'ibihumbi 2023 mu Burundi ikibazo c'amoko turiko turakirengera muti gute kuko ugiye kuraba mu bubare amoko yose aricarana mu manza amoko yose aricarana mu isengero amoko yose aricarana kandi ugasanga ikiyago ni ciza ugasanga umuhutu ararongoye umututsi ararongoye umuhutu bagahana abageni ibyabaye muri kahise byaratubereye icigwa nk'akarorero turavye ku bihunda bwoko byabaye mu 72 ubu nta muntu ariko aratera igitsuru urundi ngo mwaratwiciye abahutu canke mwaratwiciye abatutsi haba no mu 1993 yego n'ibyo byabaye byarabaye mugabo abarundi baragerageza kurengera ibyo byabaye mu ico gihe hakaba kunwana hakaba kumvikana kuko ibyabaye byarabaye ono pepa ihotune mugabe ikibazo c'amoko mu Burundi kiriko kirarengerwa ku buryo mengo yego sinovuga ngo nta kibanza gifise gifise ikibanza gitoyi cyane yego murakoze Jean Norbert umuganwa Rugema Idefonse iciyumviro ca Jean Norbert mu kivuga ko ikibazo c'amoko
cararangiye mu Burundi canke kiriko kirarangira mu kanya gato. Egome birashoboka kuko by'ukuri iki kibazo twogifata mu ntumbero zibiri. Hariho ukubana kw'abanyagihugu, abahutu n'abatutsi eka n'abandi zabo bonyene bari mu gihugu. Abo abanyagihugu burya barabana neza, ariko mu banyepolitike bamwe ico kibazo c'amoko baragikoresha kugira abanyagihugu basubiranemo. Ivyo niko bizagiye biragenda mu ntwaro zose zabaye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe. Ico kibazo c'amoko gikoreshwa n'abanyepolitike badafitiye urukundo igihugu cabo. Ibi rero kuvuga yuko abarundi boba bariko barabirengera nivyo, mugabo hari ibimenyetso sindamusiga vyerekana neza yuko amacakubiri mu gihugu ariho. Murazi neza yuko mwibwirizwa nshingiro bashizemwo ivangura ry'amoko, kota ethnique. Ico kintu si ciza na gatoya mu ntumbero yuko iryo vangura ry'amoko umunyagihugu ntaco aryungukiramwo, mugabo abanyepolitike bafise ico bavyungukiramwo. Ica kabiri mu bimenyetso sindamusiga, murazi neza yuko habaye ubwicanyi 1993. Ubwo bwicanyi buracafise ikintu cerekana neza yuko abanyagihugu batarasubiza hamwe. Amfatiye nko ku banyagihugu b'abarundi bacitwa abateshejwe izabo, impunzi hagati mu gihugu. Gushika uno munsi imyaka 30 igiye guhera, ayo makambi y'impunzi y'abateshejwe izabo bakiri ngaho badashobora kuja kuba kwitungo ryabo. Ico ni kimenyetso gikomeye ndabahaye. Reka ico kibazo tugihe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye. Ikibazo c'amoko cararangiye, kiriko kirarangira mu Burundi mu kanya gato cyane. Rangiye CVR ntibiri kwirakora. Ico kibazo bagishinze ko CVR igikorera ko kugira ifasha abarundi gushira mu nzira imwe ingene bumva ico kibazo. Kiriho rero, hariho CVR imaze imyaka 8 ikora, niko niyibazmenga nuko kiriho. Nico gituma rero tutohenda abarundi ngo vyaraheze nta kibazo kiriho. Umushya ntahe Rugema aheje kuvuga kubibutsa neza abantu bamaze imyaka 30 mu hite z'impunzi mu gihugu hagati. Ubuho noneho hazindi impunzi nshasha zagiye ku isi kuva mu 2015. Kera hahunga twatahanye impunzi zose zabaye, none ubahutu n'abatutsi barahunze igihugu. Biragoye rero, icyo kibazo kiracyariho neza rwose. CVR nibaza ko twoyambambira gashimika kugira turonke ukuri, cyangwa irondera abayifasha kugira turondere ukuri. Kwihenda rero ngo caraheze, two turahenda abanyagihugu. Ubwa kabiri, abanyepolitike niko mwavuze na kera kubabiyi bari abanyepolitike bateye umwanya bamusubirire. Abarundi ntibigeze bareka kubana gushika n'ubu. Uburundi bw'abarundi bwagumijwe mu minwe n'abarundi b'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abandi babe abarundi mu nyuma, nibo bagishigikiye n'ubu ingene Burundi bubaho. Abapolitike rero turabe ico bakoze n'ingene vyatugoye, tuvyemere amakosha twakoze, tubwire uwaruka amakosha twakoze kugira ngo twubakire kuri uwo mwumvikana abarundi bagumije, naho nyene bari bakwegewe mu njyane nk'izo n'abanyepolitike. Kandi ivyo rero nibo nubagiha izina Burundi. Mu kanya gatoye Patiri Desire yamuremye namwe ikibazo c'amoko c'indyane z'amoko cararangiye mu Burundi. Mwaragiye mu murwi w'igihugu cejwe ukuri n'ukurekuranira, mugira ico mutubwiye mu kanya gatoye cyane rwose, ndabona umwanya wihuta. Ayo moko atimiza kuba, ayo moko yararemwe, turabyiharemewe, hanyuma abantu barayakoresha muri politike, haba ku ntwaro ya gikoroni no ku ntwaro zakurikiye. Barongeretse niyo bidiha arabizi. Nibaza ko tutotangira kubakira ku musenyi, abo twubakire ku mabuye. Amabuye dufise nuko dufise Burundi bamwe abarundi basangiye ubuntu, bagasangira Imana, bagasangira gupfa no gukira. Ibisigaye by'abanyepolitike byo nimwibaze ngo igihe umunyepolitike ari we wese kubera ata mugamba afise, akabona ko umugamba ari gucanishamwe abarundi,
azobikora kandi uko bari nyine tabivuze aravuze ati ubu hari mu nzu zabo n'abatutsi bahunze 2015 bibereka nyene ko ingorane nyamukuru dufise itakiri izo z'amoko ahubwo ari ingorane za politiki kuko kera impunzi twari tuzwi impunzi ari umuhutu niwe yaja Tanzania niwe yaja muri Zaire niwe yaja mu Rwanda n'ahandi ubavuze ati bose barahoze ni ukuvuga ngo twiga ikibazo uko ubu tugifise uyu munsi ikibazo dufise uyu munsi turafise ikibazo cya politiki n'ikibazo cy'abanyepolitiki badafise imigambi n'ikibazo cy'abanyepolitiki badashaka ko ibyo bintu bihera Rugema yabivuze mbega ibi bintu biri mu bwirizwa shingiro yuko abantu bagabura ubutegetsi bakurikije amoko ni byiza cyangwa ni bibi kubwanje igihe cyararenze kuko abarundi baho bari murabyumva bose babivuze ingorane zikiri yuko aba batari mu butegetsi n'abandi bataburimwo ziringire twotunganya igihugu aho umuntu wese yubahwa kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu w'umurundi akaronka ivyo akeneye ko ari umuntu w'umurundi iyo ngingo rero iriko irashika mugo ntitwibaze ngo turyame wazogera igihe hataba abanyepolitike bakoresha ivyo bintu ingorane izoba ku barundi bazobakurikira dufata akarorero abo bantu bavuga batejeje abaye imyaka 30 abo bantu bararima iwabo mugabo urumva hagize abanyepolitike bababwira bati nimuhirahire bazobakurikira n'abandi nico kimwe kandi abanyepolitike babwira impunzi iti ntutahe n'abandi byo baco kimwe tubaza tuti mbega turafise ingene twebwe n'abarundi ko dushaka kubana twokina politike bokina politike abayikina ijanye n'iterambere ry'igihugu nibaza ko ubu bigaragara neza ko ingorane zabaye ari ubutegetsi butigeze bushira imbere inyungu y'umwene gihugu uwari we wese murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kinyarwanda turi kumwe na Jean Mugisha muriwe neza yego muriwe neza murakomeye turakomeye no kuri ni vyiza cyane rwose ikibazo y'iciyumviro gisa n'iciyumviro navamate no gutera kuri bijanye n'imyaka 51 ubu Burundi habaye ubwicanyi gusa n'ubwabaye agahamyabonwa hama nagomba nse n'ugaruka cyane cyane ku bijyanye n'ukuri n'umugwi ujyanye n'ukuri no kurekuriranira kw'abarundi severe uko mu bikorwa byabo uko yashyizeho uza no muri iyo ntumbero ugaruka muri ubu bwicanyi bwabaye n'icyo gihe haheze imyaka 51 rero ku cyumviro cy'iwanje turazi uko abarundi twabanye byabaye uko tumeze ubwoko dufise ibyagiye biraba biri muri za njyane z'amoko yagiye araba hagati y'abatutsi abahutu ugasanga bya bintu biguma bigaruka iriya mu mikorere yayo mu gusegere kenshi iyo uriko uraraba ugenda urerekana ababuze kwerekana yuko umugumwe ari wo wiciye uwundi uwundi mugwi ari wo wiciye uwundi mugabo ugiye muri ya ntumbero yawo kuvugana ukuri no kunywanisha no kurikuranira nimba twerekana umuntu ati ubu warabuze naka yakwiciye uwundi ukereka uwundi ati ni naka yakwiciye ntibiri mu ntumbero yo kubanywanisha ahubwo uriko uraraba hariho uruhande umenga ubuhengamiye ko uri kurereka uti naka yarakwiciye ejo nawe hirya y'ejo baraba hirya rero uko genda kibona uko nsa n'ukibona ngira ngo abarundi barabuze abatutsi barabuze abahutu barabuze boja hamwe havuga ati twese twarabuze twibagire kahise ahubwo turaba imbere reka kubahwa padiri gihe yamuremye twafata ijambo yavuze ati hari izina rishasha iterambere n'iryo zina rishasha ry'amahoro icyo kintu mbona ko tworaba imbere tukaraba iterambere tukabyibaza ko ntawe utabuze reka tumuhe ijambo agire vuga kuri ico ciyumviro mushikirije Patiri Desire yamuremye ico kintu avuze ni ikintu gikomeye nibaza ko abarundi ntitwitwaye nk'abantu turi exceptionnel nk'abantu menga ibindi bihugu n'amoko bigira ibindi bihugu byose by'amoko ntidufate ko ari ibintu aho iwacu yoyo ntanabaho guhora n'umuntu yasigura ukurikije ivyerekeye ubushakashatsi mugabo ibyabaye byarabaye mugabo uyu munsi uko mbona abarundi bariko barabaho kuko burya yaba abarundi batariko barabaho biyunga hari abantu baba baramaranye hari abantu batambuka ngaho i Bujumbura bisha abantu 72 hari abantu batambuka mu makomine
baba barisha abantu 93 harabisha abantu 33 bakiriho nta n'umwe amukubita barabareka ni kuvuga ko abarundi barafise intumbero no gushaka kubana kubana bashaka no kubera ko ubu uya babona yuko ibintu abantu babacanishijemwo ataco bimaze kuko uyu muntu atunze kubera ngo yatetse ari naka we nuco utunga kuko wewe nutungishwa n'itunga ry'umuntu kuko yabaye ikega cy'umukuru w'igihugu canke yamushikiranganje utungishwa n'amaboko yiwawe azokora ugatera imbere wa gatandatu yavuze ati iterambere n'izina ry'amahoro ahubwo twese hamwe tuje kuba Murindi kugira ngo tubyare umusaruro w'amahoro azotuma tutaciyumvira ivyo bintu y'ubututsi by'ubutwa mubwo twiyumvira icyumviro c'umukene ndabibutse mumpe inshu ngufi ya ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye icyumviro ca Jean Mugisha avuga ko asa n'uvuga ko igikoba c'umurwi severa udoma ku rutoki tinakani yakwiciye kidafasha mu kurekuriranira mu cyumviro kwiki umugwi wa severa cyo kibazo cyo yashinzwe umugwi severa ushinzwe kumenya ukuri rero kukurondera bimwe ntituzobitora kuko iyo habaye umugumuko ababitanguye binyegeza muri uwo mugumuko hagafatwa batariho ibyo rero severa niyondera ukuri gusa itange raporo abarundi tuyifashe kumenya uko kuri genda basomere umushinga ntayo umwanditsi akomeye cyane w'umuzungu atari umurundi yihweje ingene izo z'ibiro byatanguye muri 59 ndikurira gusomere mu gifaransa ico yanditse uwo muzungu muvuga izina hanyuma muce mutubwira amajambo make ico yavuze ego cyane pour le parmi Hutu parti pour l'émancipation des Hutus qui s'impose au Rwanda. Il ne s'agit pas seulement d'abolir les privilèges politiques et économiques Tutsi et le contrôle des filières de promotion, mais de chasser la minorité d'envahisseurs hamites et rendre le pays aux Bahutus ses propriétaires légitimes. Numuzungu yavyanze ko nta mucyo ari kuvyandika umwaka muri ico kiringo. Twagiye dukurikiye inyigisho rero yazanywe n'umuntu abarundi batari barize aho twigiye twarabitoye. Ibyo bintu rero cy'abarundi zazanywe n'aba bantu severi rero iteza kurondera inkomoko y'ivyo bintu ikabibwira abarundi kugira babone aho bakuye ikosa. Ibyo rero kwagiriza abarundi n'abapoli no batanguye kwica abantu sivyo na gatoyi baravyigishijwe bafise aho vyanditse bavuga yuko muze mu Kirundi parme Hutu ico yifuza sukubuza intwaro y'abatutsi gusa n'inyungu za politike zari mu ntwaro nukomora abo baje b'imvamahanga hamite binogira mu Kirundi ndakizi nugusubiza igihugu abahutu bo bari bene co sinzi ko izina bene Burundi n'abanyagihugu cyavuye muri ico mugabo byigishijwe kera cyane mu 59 ibyo rero ngira nizo severi kuye kuronderamwo ukuri tukaraba icahenze abarundi barahenzwe abahutu sibo batanguye necessairement barigishijwe imbere yuko dufata ikibazo kuri ico kintu cyo bararungire tabuze nze turavanga ibihugu twebwe yewanumiye mu kiganiro cy'u Burundi yanumiye ku cy'u Rwanda reka tuanze duha ijambo Ildefonse Rugema yanditswe n'umwanditsi yandika ku Rwanda yandika ku Burundi mu kanya ndaguha ijambo Rugema ikibazo cy'uko umurwi utavyifashemo neza mu kivuga kwiki mu kanya gato cyane gose umugwi mushatse kuvuga umugwi severe ego nico kibazo cabajijwe na Jean Mugisha nibaza yuko uyu mugwi severe murumva yuko uje vuba cyane turavye ingorane zihitiye mu gihugu ariko ubwo bushakashatsi bagira kugira batore ukuri nibaza yuko butandukanye kubera byinshi muri kahise ku Burundi bugiye byanditswe n'abazungu hanyuma rero ugaca usanga ibyo bafatira ko birashobora kuba atari byo ikindi naco umugwi severe sinzi yuko ushobora gukora wisanzuye nk'umugwi wigenga kuko turabona yuko umenga harimo intumbero ya politike mu byo bashikiriza
ivyo navyo bigatuma abantu bagira amakenga ku byo baba bakwiza. Ego reka duhe ijambo rero na Patiri Desire Muremyi agira icyo avuze, hari cyane cyane cyiyumviro cyashikirana na Jean Mugisha. Ego iyo siguro bita kotation noze minisitiri yabaye minisitiri, nibaza ko hariho abantu dukunda kwitiranya ibintu. Uburundi bwikukira ntibwikukiye n'u Rwanda, ntibyagenze kumwe, twazine yabaye imwe, umwana w'umwami yaratsinze kandi yatowe n'abarundi bose. Uburundi bwabonye igihe cyo guhana umuzungu igihe butoye intare yo kwikukira. Ego nta muntu yitwaje amacakubiri yatowe, abatowe n'abitwaje ubumwe anashaka gushika umugu. Rero uje kuvugana ukuri, umugu uje kuvugana ukuri si inyishu izova mu ijuru, ni twebwe abarundi twebwe, kuko uwo mugu ugizwe n'abantu zinze muri 13, twebwe twariye umenga twari 10. Ni twebwe abarundi dushaka iki, dushaka kujahe ibi bintu umuntu avyungukamwo iki? Kuba umuhutu wunguka iki? Kuba umututsi wunguka iki? Hari umuntu mbega araronka umuriyoni kubera ari umutu canke ari umuhutu atadana canke ngo arime? Naho dukeneye gushika kugira ngo tube koko les citoyens. Socrate niwe yavuga ati mu gihugu abantu babiri batatu, haraba les idiots kuvuga ibijuju, hakaba les tribalistes abitwaza amoko, hakaba les citoyens. Wewe uri umurundi urirabare uri hehe? Hazogiye tutogenda tuje imbere, les idiots et les tribalistes basigara inyuma, bo bazokwamaho kandi bazokama bandika baze bame bavuga. Mugabo ntibizobuza les citoyens gutera baje imbere. Mukanya barabuze, mukanya turabuze. Mugabo twavuze tuti icyarabonye abarundi bahisemwo nuko bari mu nzira yo kurekuriranira no kubana mu mahoro kugira iterambere rirama rishike, kugira iterambere rirama rishike, ubumwe butsimbataza mu Barundi. Ico ni kibazo twaba dusozera ko, ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Norbert. Muraho murakomeye? Turakomeye cyane. Mumeze mute mwebwe? Ni vyiza cyane gose, duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Mbere na mbere mbashimire. Ego mutubwira aho muri ubwa mbere na mbere ku kiganiro kizama mwateguye. Ego ariko nshimira n'Uburundi aho umaze kuva naho umaze kugera. Ego bateye intambwe ikomeye cyane, kandi uburyo bari kubaka inzego zigaragaza neza yuko bamaze kugera ku iterambere rikomeye. Ndumva nta kindi nababaza. Muri hega naho tubwire aho muri ubwa mbere na mbere. Tubwire aho muri. Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Ni vyiza cyane gose. Norbert ati inzego z'Uburundi ziko zifata neza, bivyifatamwo neza cyane cyane mu vyerekeye kunywana no kurekuriranira. Mu shingantahe Ildefonse Rugema, ikintu mubona cokorwa kugira ngo abarundi bave muri ivyo vyose vya kahise, imbyane baciyemwo, baje eka bashira imbere imigambi kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, eka no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubumwe? Ku bwanyu inzira yobiye mu kanya gatoyi cyane gose. Ego nibaza yuko burya igihugu kibazwa abakiramutswa, abatwara ni nabo batunganya, ni nabo bashiraho icuka ciza cotuma abarundi bashobora kuganira bakicara kugira barabe ingene twova muri izo ngorane zitiye mu gihugu. Urumva rero biva ku ntwaro. Ivyo rero nibaza yuko ni habari intambwe iriko irakorwa n'intwaro ihari, ivyo abarundi bose boba babibona. Ariko mu mbabarire gato nsubira inyuma gato, kuko umushingantahe Gamaliel ndaruzaniye na Patiri Muremyi ntarico batumvikanye ko ari naco twoshimikira ko cane cyane, kuko tugiye kurondera inyishu ku ngorane zihari nitubanze turabe isoko y'izo ngorane. Ico kintu turakirengagiza cane, nitwoza turafatira aho tugeze ngo turabe wingene twoja hamwe. Ikintu twahuriye ko nuko ibintu vyahereye mu Rwanda mu 1959 vyaratandukiye Burundi, ivyo ntawo bideha. Ariko mumenye neza yuko kuva twikukiye 62 eka meme n'imbere yaho gatoya amatora ya 60 atanguye, murazi neza yuko
abazungu bashatse kwinjiza amacakubiri y'amoko mu Burundi ariko birabananira ucishamwo abahutu n'abatutsi. Hanyuma ivyo bibananiye bagiye mu baganwa barabacanishamwo, ariko naho nyene umwami Mwambutsa abera umugabo bamwiciye umuhungu we w'imfura ari we ncungu y'ukwikukira ku Burundi. Nta njyane zabaye, nta murundi yishe uwundi yihoye. Ivyo zose ivyari vyamaze kuba mu Rwanda ntivyatandukira Burundi gushika 65 aho umwami Mwambutsa ategwa n'abasirikare b'abajandarume bagomba kumwica Imana igakinga. Ico gihe ico bahuriyeko nico kwirukana umwami Mwambutsa akava mu gihugu. Aho niho hatanguriye n'iryo soko rikuru ry'intwaro. Wasanga uno munsi hari intwaro y'abahutu, wasanga ejo hari intwaro y'abatutsi, ugasanga hari intwaro yakoreshejwe nk'igikoresho cyo kwihora cyangwa cyo kuva ku butegetsi. Ico kibazo nibandanya gushika uno munsi. Egome Defense Rugema, ico kibazo ndagishikiriza abandi batuma. Biraheze. Sozera akanya kari guta cyane. Ego nuko abarundi dushaka kwicarana kugira tukane niturabe iyo tuva niho tumenye iyo tuja, kuko ibi bintu nukuri nubu nababwiye yuko hari ivangura ry'amoko mu ibwirizwa nshingiro. Nababwiye yuko hari abarundi bakiri impunzi mu gihugu cabo atakiboneka kiriko kirakogwa kugira bidegenze mu gihugu cabo. Ego me abashika ntahe abo banyagihugu barashaka kubana. Ego mugabo abanyepolitiki babifisemo ikiganza cyuko abo bantu badasubira mu zabo. Yego me Defense Rugema, ico kibazo ndagiha Patiri Desire yamuremye na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye, ariko imbere yaho reka tubanze duha ijambo Butoyi Jean Marie. Muri aho Butoyi Jean Marie? Ego turashima Imana. Muri hehe? Je ndi mu kambi ndi Tanzania, mu kambi y'impunzi, kambi y'Induta. Ego me ikibazo cy'imviro mu kanya gato tugakwijambo. Ego ni intererano ku bijanye n'intwaro canke se politike yo mu gihugu cacu c'u Burundi. No kuvuga yuko Uburundi bwagiye buba mu bihe bigoye, ibihe bitoroshe bivuye ku ntwaro zageze kwirikirana zitifuza gutwarira abanyagihugu, ahubwo batwara kugira ngo kumbure birondera inyungu zabo mu kujyanisha abenegihugu bakoresheje ikintu kijanye no kubereka ko bari imigwi itandukanye, hari abahutu, hari abatutsi, hari n'abandi. Ariko intererano yanje rero nagomba gushika ko nuko gushika uno munsi abarundi turakwiye gukanura tukabona tugaca ubwenge tukabona yuko abanyepolitike batadukunda, ahubwo twebwe nyine abenegihugu dufatane mu nda, dukora ibikorwa byacu biduteza imbere, hanyuma umunyepolitike azanye icyumviro tukigosore turabe, hanyuma igikwiriye tugikore, ikidakwiriye tukireke, kuko ibyagiye biraba mu gihugu cy'u Burundi kuva kera byava kuko ukuntu umunyagihugu muto ni ukuvuga yarahuruduka azaniwe icyumviro kanaka n'umunyepolitike agaca amwizera kubera ko bava kumbere mu bwoko bumwe cyangwa se bavuka mu ntara imwe, agaca amwizera kubera ico ntarabe ingaruka y'ikintu cyangwa icyumviro amubwiye gishobora kuzana mu gihugu. Butoyi Jean Marie, murakoze cyane rwose ku cyumviro mushikirije. Ndabona kigaruka abantu baryanisha abarundi, abanyapolitiki batizewe, imbere yuko mugira icyo muvuze ku inzira yofatwa kugira ngo amahoro n'umutekano eka ubumwe mu barundi butsimbatare hoko wiki, reka Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye mugire icyo muvuze kuri ico cyumviro ca Butoyi Jean Marie avuga ko hari abantu baryanisha abarundi eka cyane cyane abanyapolitiki. Mu kanya gatoyi cyane gose ibyo twabivuze na kare, nico nahereye ko abarundi bararyanishwa, sibo baryanye. Nico gituma n'ubu abarundi bakiri hamwe. Abarundi bararyanishwa kuko abanyepolitike baryanishijwe bakabajana mu nzira itariyo, kandi kumbure batari babiteguye bakabigwamo. Ibi rero tuvuga n'umushantahe Rugema, dishura ikibazo umushantahe abajije, ahamagaye abarundi ngo baje hamwe baronde inzira bavamwo, Murundi nihageza
mugabo abarundi baza kurongorwa na leta iriho ntibashobora gukora na bonyene bidakoze na leta iriho rero bazoguma baryana uyu rero bisa n'ukwihebura ko abapolitisiye bagize ivyo tubareke tuzovyitorera muri hehe tuje kuri leta turabe uko ikora tuyifashe uko abantu bahuze nico gituma vyose ico nico kibazo abajije kandi agishinye cyane mugabo abarundi bonyene ni ukubahenda kubabwira ngo bazokora na bonyene atari kibarongoye barondera ivyo bintu rero nsaba leta ariyo yofunga ivyo bintu na padiri Desire ni ukuri twumvikanye ni amede pardon niwe padiri yamuremye twumvikanye rwose ibintu utazi aho byahereye no kuzimya umucanwa utabonye aho wahereye ntuwuzimya kurondera aho byahereye rero kugira ngo bijya n'ivyo mu Rwanda gusa kera igihugu cari Rwanda Urundi nico gituma Albert Moss asize aturiye mu Rwanda bamutumye Burundi ushinga umugambwe pepe ivyo rero dushobora kugira ngo wacu la même personne uwo muntu umwe yahereje Rwanda azi Burundi alors umuntu rero iyo ugomba gusaba akazi ngaha mu kazi utanga ikintu bita CV n'igihugu nuko utaravye iyo cavuye n'ingene kigezaho tushobora kirondera inyishu c'ingorane zifise n'ubu rero turinde severi rondere twicaye hamwe uko kuri niyo nzira y'ukurekuriranira uko kuri rero kumenyekanye intahe ubutungane uzokuzuriza abo barenganijwe kumbure ntizoronka ivy'ubuzurizo mu myaka yose mugabo ingingo y'ukuzurizanya abarundi babonye ico bapfuye niyikenewe niho tuzore kubirana neza kanya tujanye ambasaderi Marie Ndaruzania kanya karihuta cyane gose nashaka murakoze na Desire na Patri Desire yamuremye nawe nyene agiye cavuze ku cimbiro cashikirijwe na Butoyi Jean Marie avuga ko abanyapolitike ari bafite uruhara runini mu njyane z'abarundi mu kanya gato imbere yuko mutubwira inzira abarundi bofata kugira ngo ivyo bibazo byose by'injyane bive mu nzira aho tugeze n'icyo abarundi uyu munsi bakeneye kandi nibaza ko kenshi hari abantu bashaka ko tuguma muri bene ibintu byo guma duharira by'amoko by'intara by'iki ibintu bidusubiza inyuma bidutesha umwanya aho no kuraba ingene twoja ku wundi murindi kuko burya harari inzara hakavyuka inzigo igihe jewe ngira ndabivuge bwana Frederic naje akubwira ko burya amoko arazi mu Burundi no kwisi yose n'amoko y'abakene n'amoko y'abatunzi ahubwo twogera gute kugira ngo abakene bisuganye kugira ngo nabo baje n'ubwo bwoko bw'abatunzi niyo nambari hari navyo bindi mu by'abahutu n'abatutsi abantu batangiye kubibona bamaze no kubibona yuko atari iyo ngorane nyamukuru yarabaye ingorane nyamukuru abantu barayirema abanyapolitike barishiraho mugabo ukumenya neza yuko ubu nibaza ko mu Burundi atamunyepolitike yoba kiza kwitwaza ivyo bintu baronka amazi ko turi mu gihugu kigengwa na demokarasi no kuvuga ko umutegetsi wari wese ko vyamye barunyeretse hari umutegetsi wo ku mutumba nagishigwaho aratogwa uwo mwikomine nagishigwaho aratogwa uwo mu ntara nuwahe nagishigwaho aratogwa n'amashinga amateka iratogwa iyo abo bantu abenegihugu batoye batabaranguriye ivyo babageneye mu bisanzwe baratora uwundi abarangurira ivyo bipfuza muri ico kiringo naho mbona Burundi tugeze kandi dukwiye kubakira ko niho hari kazoza nakoze murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jimmy muraho Jimmy muraho muri hehe Bujumbura ni vyiza cyane gose akandi kazina ninde ni vyiza cyane duga kwijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato ikibazo nozikiriza nuko naranze kumvira yago ibintu by'amoko by'ubufatiye ku gihugu cyacu byari byakahise rero kubera byakahise babiciyemo rero abanyepolitike nibo bagira uruhara cyane mu kugira ibintu by'amoko bikomere bigire n'ubugira ubwoko bumwe bwanke ubundi byashyirwamo ingufu n'umurindi n'abategetsi bari bayoboye icyo gihe ariko guhera muri 2016 ibintu by'amoko mu Burundi ngo ntabwo bigifite umwanya mu gihugu ntabwo bigifite umwanya mu bantu ubona umuntu ubwo amigana nuko yararariye nuko yagenda kurondera rero ndabizi neza yuko ikibazo cy'amoko mu Burundi bikisa nuko bicacogoye
umuntu yoza twitwaza cyangwa akora ikintu icyo ari cyo cyose ko yitwaza amoko nta n'umwe mugira namukurikira rero urumva turasaba gusa abanyepolitiki bo bashakira inda zabo mu maboko yuko bohagarara murakoze Jimmy reka rero ikibazo c'abanyapolitike uruhara rw'abanyapolitike rurabandanya kuvugwa mu njyane zihari hagati y'abarundi nk'uko nari nabigize rero nashaka namwe Patiri Desirende yamuremye mu gice mutubwiye ikintu cokorwa kugira ngo izo njyane zose z'amoko zigirwe umuziro mu Burundi eka abarundi bijijukire iterambere. Murakoze cyane Frederic. Je nibaza yuko amadeba menshi ku kibazo cy'Uburundi ku cyerekeye amoko amasezerano yatumwe ni menshi. Abarundi baramaze gutahura neza ko kubaho kwabo atari ajya amasezerano yasinywe atari impapuro zasinywe ariko ari uko ejo cyangwa hirya y'ejo umuvyeyi yareze umwana wiwe yamujanye ku ishure akiga ata muntu akibuza kuja muri kaminuza kubera ubwoko bwiwe muri fakulte kanaka canke iyindi ibyo byarabaye aho atarabiga abataza mu mafakulte amwe byarabaye atabaja mu gisoda byarabaye ubu nta murundi atinjira mu gisoda nta murundi atodandaza nta murundi atoshinga ibanki ni ukuvuga ko n'ukuntu mwene gihugu agiye kubivuga abantu bose bagize fondo commerce ni ukuvuga urudandazwa rukomeye ibijanye n'amoko barasambutse bigishoboka umurundi ubu arazi ingorane afise ko ari l'objet quotidien kuvuga kubaho ingene yo kwitunga ku munsi icokorwa rero kiniki cogwa ni kimwe cogwa nuko amaleta no kuvuga ko abene gihugu bajejwe gutunganiriza igihugu bashiraho imigambi y'iterambere iboneka ubu dugisingorane cy'ubwoko dusingorane cy'ugwaruka butagira akazi cy'abapfasoni n'abakenyezi bakenera imitahe naho dukeneye gushira inguvu itugumana inguvu n'ibi bintu byo kuvuga ngo kumvikana kw'abahutu n'abatutsi ubwoko butanabaho dushira inguvu ingene ugwaruka goronka akazi goronka icyo rukora imiryango ikagira amagara meza kugira ngo ikore agateka k'abakenyezi kakubahirizwa agateka k'abana kakubahirizwa nibaza ko habonetse imigambi y'iterambere iboneka ukabona iyo tuja mu iterambere nta n'uzosubira kuvuga ibintu by'amoko. Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Derek. Muriwe neza? Ndabumva neza. Muri hehe ga Derek? Akandi kazina? Akandi kazina kawe ninde? Mukunyabanga Derek. Ni vyiza duga kwijambo ikibazo cimvira mu kanya gato. Nari ikibazo nahise ndashaka kubaza umutumigwa nashaka ndamubaze ikiringo c'umubwishe ikintu kingana gute akiyura muri ibikorwa byabo mbega inyuma y'ibikorwa by'uwo mugwi hazobaho gufata abantu baba bagize uruhara mu bwicanyi habaye mu myaka ya cyane ibibazo bibiri murakoze Eric Derek ni ikibazo mubaje n'ikibazo Patiri Desire yamuremye yarabaye yarakoze muri uyo murwi yaragize uruhara muri uyo murwi ariko yaravuyemwo reka tumuhe ijambo ariko agira icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe imbere yuko akoze Frederic ko ryatugenga ryarahindutse mugabo ntiryahindutse cyane nuko mu nyuma uwo mugwi uzotanga icegeranyo bashikiriza intamashinga amateka n'umukuru w'igihugu muco cegeranyo haba harimwo abarundi bagize uruhara mu gukingira abandi abarundi boba barica abandi abarundi bakingiye abandi ibyabuzwe ibyo byose bizoba birimo niko iteko ryatugira yari rimeze nibaza ko n'iry'ubu ariko rimeze ibica bikurikira mu bisanzwe nuko hacategurwa umugwi uca wandika neza kahise k'igihugu gahuriwe ko na bose kuko naho abantu bavuga ngo ibitabo byaranditswe wayo ahacavuga ko kahise gahurizwe ko na bose kugira nk'uko abandi babivuza barugema barunyeretse kugira ngo ukuri kumenyekane nindarusanze ambasaderi Gamaliel Ndarusanze ego ibyo ariko navuga kugira ngo iyo raporo rero izoshikirizwa hanyuma abaza batunganiza bene igihugu n'ico gihe bazoba bahari bazomenya rero iyindi ntambwe ikomeye mugabo hari ibintu bimwe bimaze kuba mu gihugu cyane cyane nko gusubiza abantu ababinyazwe babarenganije muri azwara umukuru w'igihugu wari uhari batari batangiye kubasubiza
ivyo nivyo bita phase de réparation nayo nyene teza kuba. Hanyuma burya nashaka guhereza nta muntu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu, ni umuntu yishe uwundi muntu. Umwe wese nuko azokwemanga icyaha ciwe ku gatwe kiwe, nawe cemanga kubohera ubwoko bwiwe. Murakoze. Murakoze. Defonse Rugema, amakuru atangazwa nuko abami kenshi bama bari hejuru y'indyane z'amoko. Nashaka mu gusozera mutubwire inzira yofatwa kugira ngo amacakubiri, indyane zifatiye ku ntara, ku moko eka no ku bindi zigirwe umuziro mu Burundi ku bwanyu hoko wiki. Ku bwacu nibaza yuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba neza igituma Burundi bugeze aho bugeze. Intango yavyo murazi neza, je nama ndabivuga, wasenyuye ingoma y'Uburundi yasenyuye Uburundi. Ukuntu igihugu cari gitunganijwe imbere yuko gushika twikukiye, igihugu nta njyane z'amoko zari ziriho. Hari uwigeze kuvuga ati gushika twikukiye igihugu catwagwa. Jewe nibaza ivyo bintu ko atari vyo. Murazi neza yuko igihe abadagi baza mu Burundi bavuga yuko yari protectora allemand, no kuvuga bari baje gukingira igihugu ku ntwaro isanzwe bihari. N'ababirigi nuko tutelle belge nico bisigura, ntibari baje gukura intwaro ihari kugira bari batwara, ntibari abakolonisateur, bari bafise ishingiro y'uko bategerezwa gukingira intwaro ihari. Ibyo bigasigura yuko umwami yaratwara, umwami yarafise abaganwa biwe n'abandi bamufasha gutwara. Ico gihe cyose abarundi ntibigeze nta na rimwe bigeze. Ndabona kanya kijanye Defonse Rugema. Mugabo ko nagira rero ndabiheze mu mpagukanya nuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba ingene twosubiza hamwe. Nibyo haravugwa abahutu n'abatutsi muri ico gihugu c'u Burundi, mugabo kugira abo nuko tubona neza nk'uko mwibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya 4 ivuga neza yu umuhari canke umugambwe ushaka kugarukana intwaro y'ubwami biciye mu referendum bishoboka. Ndabona iyo ntwaro y'ubwami kiganiro tukirangije neza mushigantahe Defonse Rugema. Nashaka ndagushimire cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika. Ndagushimira nawe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ku kanya mwatoye, namwe Patiri Desire Yamuremye ndabashimiye cyane gose eka no kunyishu mwahaye abakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika baduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro. Ndashimiye cyane gose Engineer Cornelius yadufashe mu higa bw'ivyuma na Aloise Bigirimana yadufashe gushira hamwe ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese bandutse amatwi, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.